Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimira wowe wese umaze gukora subscribe, sinokwibagira nawe amadufashije kugira ngo ibiganiro byo wacu bishikire abantu bariya. Nari maze iminsi ntabaha video ariko kenshi yubonye ndi quiet nuko mba ndiko ndondera ivyo nshobora guha abanyagihugu, kuko si byiza yuko uha abanyagihugu ibintu bidashobora kububaka. Twege video ziwacu aho duhagaze as BDI Info, Burundian Information. Twama tutanga information ku kintu kugira ngo kigire akamaro uburundi n'abarundi. No musi nkene tuyage kuri mentality zimwe ziri mu Burundi kandi usanga rimwe na rimwe bikorwa n'abategetsi, ariko nabo nyene ntibamenye yuko ari mentality z'ubukene. Musanzwe mubizi yuko muri East Africa canke kwisi igihugu ciwacu giharurwa mu bihugu bitanu vya mbere, kiri ku nimero ya kija ku nimero ya mbere, kiva ku nimero ya mbere kaja ku ya kabiri, kava ku ya kabiri kaja ku ya mbere, kiri muri ivyo bihugu vya mbere bikenye kwisi. Mugabo kenshi jewe iyo ndiko ndaraba nsanga mentality zituma amatora abakene uko kuntu zimwe tuziterwa n'abategetsi bamwe baba batutwara. Ati kubera iki? Mumbabarire kuba mvuze uko, ndazi yuko ari abarundi bamwe cyangwa abategetsi bamwe iyo uvuze ikintu kizima bacha babona yuko umenga uri umwasi w'igihugu, uri umuja w'igihugu, urumva bazogusya bazokumesa, bazokuvoma ibintu nk'ibyo. Ariko ugasanga cyari ikintu cyari kubaka abanyagihugu. None ico kiri ibyo bintu nibiki? Murabizi kenshi mu Burundi canke muri East Africa, eka mpagara mu Burundi kweza East Africa je ntazo natere mu yamo cyane. Tuvuge mu Burundi kuko tuvuge byo wacu. Mu Burundi hari ukuntu usanga iyo nk'umutegetsi kanaka akeneye gutemberera intara y'ababumatari, akeneye gutembera umutumba canke commune canke zone canke ahari hose abakeneye gutemberera. Ya bumatari canke ministre canke president akeneye gutembera ahantu. Hari ingeso mu Burundi usanga abanyagihugu barafashe ibitoki bakabihimbagura bakabishingagira ku mabarabara. Cyeco kintu twarigeze guhakwa kugifa na dezone wacu, twongera duhakwa kugifa kandi n'umukuru w'umutumba wacu. Cyo gihari bari bimije ibikorwa rusange baca bavuga ngo duhimbagura ibitoki dushinge ku mabarabara. Ndamwati duhimbagura ibitoki dushinge ku mabarabara, wowe urasara mu mutwe. Igitoki kiraribwa, tushe tugifata dugishinge ku ibarabara. Si kintu tuvuga ngo kizoguma kimerera hajya nyene, ni kintu kiba gipfuye. Musanzwe muzi iki gitoki gihimbuwe. Inzima nga mu Burundi ntituzijya, ingombe ntazo tujya, ibitumba by'ibitoki navyo tujya, amabaye y'ibitoki navyo tujya. Urumva nuciye dufata igitoki tukashituza ngaho tukagiterera umuntu. Hari ibintu bimwe rero ucu usanga dukora ngo tugomba tunezeza abategetsi, oro ugasanga twege tuko turiboha. Abategetsi biwacu usanga bateye imbere, twege ugasanga twarevuye turagwa n'ifira, ugasanga twarevuye turagira n'ingese mu bwonko. Kubera iki? Kubera ubwenge buke, kutiyumvira. Ico gerera mo ati je burya nta gitoki cyo wanze mogenda musiye, kandi nta gitoki cyo umuntu ngenda guca. Kubera iki? Ico gitoki hako tugica turondera amangarara y'amababi y'ibigazi canke y'amabo bivana n'ukuntu mu bivuga canke ibindi vyatsi dushingagire ku mabarabara canke ingani dushingagire ku mabarabara. Hako tugenda gufata igitoki ca kanaka dugishinge ku ibarabara kitari buribwe kice gipfa. Ico gihe abahungu bamwe bamutwari kumwe barabitahuye baravuga ati burya wowe uvuze neza mani, nta bitoki by'abandi tugenda guhimbagura. None mbaze mugihe dushingagiye ibitoki tugashingagira ingani cyangwa amangarara, umukuru w'igihugu niyomora yaje kudutemberera. Ubu kugwagwa rukenye kwera ibitoki bike kandi yatewe n'ingwara, wowe ukacufata igitoki canaka ukaje ugenda gushingagira kwibarabara ngo bumatari ngo havaza, ngo chef de zone ngo havaza gutemberera ngo ku mutumba, ngo ministre havaza. Oro n'ubugugu gusa usanga umuntu afise mu mutwe. Ivyo bintu ni mu bihindure. Hari ibindi bisharizo. None mu Bushinwa ko hari ibitoki, hari umunsi murabona aho president kintuze Jinping yagiye gutembera bashingagiye ibitoki ku mabarabara canke icyatsi, nta n'icyazi bava bashizeho. Shiraho ivyapa bamenye ati naka nyakubahwa yari yaje kudutemberera muri no ntara. Hako mugenda gufata ibitoki by'abandi mugahimbagura. Icya kabiri, hari ibintu bimwe bamwe bazogombe bamfata kumenga sinkunda igihugu. Burya genda kunda igihugu kandi cyane, kandi abayotiberi bamwe usanga bakunda igihugu. Mugabo bivanye n'imvugo kenshi usanga bakoresha, usanga bikunda gutuma batangura kuyumvirwa na leta. Icya kabiri, ico gihe nyakuba umukuru w'igihugu yagomba atemberere
intara ya Rumonge, ko batembera intara ya Rumonge. Segiteri w'iwacu acavuga ngo tugende dufurire ibinogo. Murabona yuko rijya barabara rya Rene Truwa ryamanyaguritse ryaheze. Cavuga ngo urumva ngo ejo ngo tukeneye furire bijya binogo byose kandi mu gitondo azi kubikorwa rusangi usanga ari kandi nubwo umukuru w'igihugu abataza kenshi bakunda gutembera mbere intuzeye bakunda gutembera intara mu misi yo gukora ibikorwa rusangi kugira ngo bace bifatikanya n'abene gihugu bo muri izo ntara gukora ivyo bikorwa rusangi. Aca bavuga ngo ejo ku munsi wa gatandatu ngo twese no kuzindukira kwibarabara ngo dufurire ibinogo dushingagira ibitoke n'inganigani cyo gusanganira umukuru w'igihugu kugira azoza asanga twamwiteguriye mwize mama tuze gufurira ibarabara azorikoresha abatimbe twari kumanda bati ndakuraheje nkagenda vuriye n'ikinogo tukagifurira amafaranga tuzoba twihaye akazi amafaranga yo gukora ari barabara bizoba bipfuye. abahungu baratwenga bahakwa gupfa bakize kandi mbonga nivyo. None twege tugiye gufurira amabarabara n'amasuka, ibarabara ryafurirwa n'isuka, ibarabara rirengwamwo n'imodoka, rirengamwo n'amatarake, rikarengwamwo n'izindi modoka zikomakomeye nene ukaje ugenda kurifuriza isuka. Wewe urarifurira wewe. Nababari ati ibarabara mugiye kurifurira ngo nuko umukuru w'igihugu azoza akazosanga hame harifye nibaze kugira barasohora amafaranga yo gukora iryo barabara kwe mu mwara rikoze. Nta mafaranga azokwigera sohora yo gukora iryo barabara, na ministre nta mafaranga azokwigira sinyira yo gukora iryo barabara kubera izo bisanzwe ryakozwe. Isha kabiri kubera azorirengamwo atakinogo na kimwe yumvise. None nazo chavuga ati muri iriya ntara ni neza ni sawa, asanze ibinogo byose mwibarabara mwafutse ntiyigeza nyiganga n'imibarabara. Umviriza umukuru w'igihugu canke ministre arenze mwibarabara akagenda aragira kuno aravuga ati rino barabara muta murabe muri korereko uriko nahura bakaca barikorerako. Wowe nawe rero nimba uri mwekubahwa, nimba uri chef de zone canke mustanteri canke umukuru w'umutumba ukaza ngaho ukaza kurarura abanyagihugu ngo baza gushingagira ibitoki mibarabara atana kimuhoro bafasha gutera, uzoburi kufise mentalite z'ubukene, uzokwa mutungisha babandi bari imbere hejuru yiwawe, wewe uzopfukenya. Nimba uri umunyagihugu nawe ukemera guca ibitoki byaguhimbagura ibitoki byakagenda gushingagira ku mabarabara, uzopfukenye. Abo washingagira ibitoki bapfe banywa n'umutobe wowe ata uwipfuza uri kuntahura. Wowe nimba uri urumatari uzanga ugahenda abanyagihugu ngo tuze gufurira ibinogo by'ibarabara n'amasuka, ibinogo bisibwamwo n'imodoka n'amatrake akomakomeye yaremeye, ukaca uhenda abanyagihugu ngo tugende ngo dufurire ibarabara. Uri umuntu mubi ufise ingeso mbi kandi uzotuma n'intara yawe ikengerwa. Rekerana byume byumye niyo barirengamwo bakumva imitwe igendera ko bitari hejuru kuri kabine, bazomenya ati rino barabara yakwiye gukorekwako mwarifuriye ninda zorikora. Hariho n'izindi mentalite nyinshi usanga mu gihugu cy'iwacu canke hamwe ngaha muri Afrika zihari, kandi izo mentalite kenshi ziratuma twege dupfira muri bwa bukene tudasopfa twavuyemo. Nuko nawe nimba ufise ikindi kintu ubona yuko ari mentalite y'ubukene muri commentaire jewe mvuze bibiri biyashika ubukurikira nkazovuga ibindi bishika nka 3 canke 4 sinobivugira rimwe. We nawe nibuzi yuko hari izindi mentalite z'ubukene canke nimba ubona yuko bino mvuze bibiri ari mentalite y'ubukene, reka twongere ko ni ya gatatu ukaza wumva segiteri ngo tuzoza gusanganira umukuru w'igihugu. Ego nivyo ariko ntitwogenda twese kubera iki nyene avaho yayo bashizeho kakana ari hemba. Twege natwe kaza kurarura umunyagihugu akorera uwundi muntu ngo uza gusanganira umukuru w'igihugu bace bamukura ku kazi. None wowe uzocukamo bangaza bangahe ku mwaka, ni bangahe binjizwa mu kazi? Twovuga byinshi ariko ntitwobimara. Reka nshimire wowe wese wakurikiranye ngino biganiro gushika kuva ku ntango gushika ku mpera. Nimba cagice gigufashije, nimba wumvise yuko izo mentalite zose mvuze ari mentalite z'ubukene, shira muri comment section, navyo biraturyohera cyane kandi biratuma tumva yuko turi kumwe.
twese. Love you so much appreciate.